Umunsi mpuzamakungu wahariwe umuryango utabara imbabare Croix Rouge uhimbazwa ku wa 8 Rusama ku mwaka utashe ushitse mu Burundi hari abanyagihugu batewe n'umwuzurira mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura hamwe n'imisozi yururutse imabayi mu ntara ya Cibitoke. Christine Ntahe arongoye Croix Rouge mu Burundi amenyesha ko mu Burundi abanyamuryango ari mbanza guseruka mu kugarukira ku bantu bababaye. Aho iwacu mu Burundi musanzwe muzi ko abanyamuryango ari mbanza guseruka mu kugarukira ku bantu bababaye babicishije mu bikorwa bitandukanye birangurirwa mu bisata remezo. Igisata remezo ni ryo huriro ry'abanyamuryango ku mutumba canke muri quartier, ari naho ubuhuha butandukanye bubonekera. Abanyamuryango rero baraheza bakitunganya bagahangana n'ubwo buhuha bakoresheje uburyo bubayabaye bashobora kuronka, kandi birafise ikimazi ntangere. Ku kibazo cyo kumenya ingene umuryango utabara imbabare Croix Rouge uri kurafasha abatewe n'umwuzurira mu Gatumba n'ab'imisozi yururutse imabayi, umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Anselme Katiyunguruza yishura ati: abanyamuryango bo mu ntara ya Cibitoke, abanyamuryango b'imabayi, abo ku mutumba wa byashikiye bijya bintu, nta na kimwe badakora kugira bagarukire kubashikiwe na bijya bintu. N'uyu munsi ndiko ndababwira kuva ku ntara ya Cibitoke baciye kuri komine ya Mabayi n'umutumba, abanyamuryango bama bari hafi y'abajya abantu bashikiwe na bijya bintu. Mugabo sinobabesha, biratugoye kuko ivyo dukoze uyu munsi bica bisendwa ejo. Ndibuka ko izindwi zibiri abanyamuryango ba Croix Rouge Burundi, abakozi bo ngaha bamaze umunsi wa gatandatu no kuwa Mungu batavuye mu Gatumba kugira bashobore gushiraho imiryango bishika 200. Mugo ivyo bakoze vyose byabaye mpfa gusa. Uyu munsi harageze yuko ikibazo ca Gatumba gitoregwa inyishu nini. Baravuga digue izokubakwa, meyo digue ni ibirometero bingahe? Izoshika mu Rwanda, izoshika muri Kongo. Amatwa nsumira bizoba ari ibirometero 2 cyangwa 3. Ivyo navyo bizoba biri ngaha hafi. Amazi yazitiye acarondera haca handi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge ukaba washinzwe na Aridina, uyo nawe akaba yavutse ku igenekezo rya 8 Rusama umwaka w'igihumbi 1828. Mu Burundi uyo munsi ukaba uhimbajwe ku civugo dukore vyose mu buntu.